Nshuti bagenzi turabaramukije turabahaye ikaze bibaye imboneka rimwe mu Burundi aho urukino rw'umupira w'amaguru rubera hagati mu gihugu abanyagisagara ca Bujumbura bakaba ari bo baduga ruguru kuraba umupira. Iyo ni intango nshasha mu iterambere ry'igihugu. Aho hari kwigenekerezo rya Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2018 ku kibuga citiriwe Urukundo ku musozi wa Buye komine Mwumba mu ntara ya Ngozi aho Olympique Star y'Imuyinga yatana mu mitwe na El Hilal Obeid yo muri Sudani mu rukurikirane rw'igikombe ca Confederation. Ico kibuga c'umupira kirakwije ibisabwa n'amategeko yishira hamwe rya Afrika mu vy'umupira w'amaguru CAF. Abantu isinzi bari basidukanye n'iyonka kuza kurorera urugo rukino mpuzamakungu rw'umupira w'amaguru na cane abanyamuyinga baje gushigikira abakinyi babo. Urwo rukino rwaratewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi batandukanye bavuye mu mihingo itandukanye. Urukino rero ruratanguye, urukino ruhuza umugwi wa Olympique Star umugwi w'Imuyinga hano mu Burundi ukaba rero uriko uhura n'umugwi wa Al Ahly. Urwo rukino rwatanguye neza igice ca mbere kirangira ari ubusa ku bundi ni mwirabire. Aho rero umugwi wa Olympic Star bambaye umwambaro usa n'ubururu, nkabutsa yuko mu rukino rwa mbere rwabahuje umugwi wa Olympic Star wakuye mu higanwa umugwi wa Etoile Filante wo muri Burkina Faso. Ubu rero kaba inciro igira kabiri umupira kwande kwa numero 8 ariko rero akaba yaraririye. Dalgabar, Baba le capitaine est descendu. Eh bien, voilà. Un corner bien tiré. Alors, une occasion. Il n'y a pas de main, estime l'arbitre. Alors que on le remet derrière. Loin devant pour le numéro 5. Bien amorti. Oh non. Mu gice ca kabiri urukino naho nyene rwagenze neza. Linda Alain tera imbere hariya umupira kwande kwa Magloire tera umunyegoro akaba usamye neza cyane. Umunyegori Zakaria Aidar Zakaria akaba ufashe neza cyane. Magloire qui centre. Oh non, c'est incroyable. Ça va leur coûter cher au match retour. Avoir des occasions et les mettre à côté, ce ne sera pas évident. Et le public commence à rentrer bien sûr déçu, ça se comprend. C'est la première fois qu'ils assistent à un match international et ils n'ont pas gagné et le match est terminé. Rurangira atawusinze uwundi ubusa ku bundi. Urwo rukino bararwikuguye gose narijya bwari bubaye ubwa mbere urukino nk'urwo rukinwa mu gihugu hagati. Et les joueurs d'Olympique Star ont déçu le public, 0 but partout. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yabanje kuganira n'imvukira zo mu ntara ya Gitega kuvyerekeye za nyigisho amazi imisi atanga zerekeye kuzirikana igihugu. Gitega yabaye intara igira 9 yariramukiwe. Bukeye bwaho Sebarundi yagendeye intara ya Karusi, intara igira 10 muri iyo ntumbero nyene yo kwigisha abarundi kuzirikana igihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karerwa Ndenzako arabitubwira. Inyigisho zifasha abarundi kumenya amabanga y'igihugu. Nkuko mubizi nta gihugu na kimwe kitagira ibanga. Igihugu c'u Burundi kirafise amabanga cisangije nk'ibindi bihugu. Hama rero amabanga yose ajana n'imiziro. Abantu baraheza bakamenya ikizira bakakiziririza, bakamenya igihugu cabo icarico gitandukanya n'ibindi bihugu. Nico umukuru w'igihugu yabwiye abanyakarusi yuko Uburundi bushobora kugereranywa n'ishamba. Ishamba rero urigiyemo utarizi nko barundo bivuga winjira ikibiri utazi ugaca inkoni utazi. Uburundi kandi bushobora kugereranywa n'akarere karimo imyonga myinshi. Umuntu rero
araheza akamenya umwongo uhuma n'udahuma, akamenya aho avoma n'aho atavoma, akamenya uwo bayaga n'uwo badategerezwa kuyaga. Muri make rero nk'uko mumaze iminsi mubikurikirana, ni inyigisho zidasanzwe. Izo nyigisho zitumbere intumbero nyamukuru zifise no gufasha abarundi. Umukuru w'igihugu avuga yuko enyewe zizofasha abarundi kurogorwa, kuko uravye inzira Burundi bwaciyemwo, uravye ibihe Burundi bwaciyemwo, abarundi basa n'abantu bari ishano ryinshi bagaburiwe n'abantu benshi. Umuntu iyo yari ishano akeneye umurogoro. Umurogoro rero niwo ariko aratanga hirya no hino mu gihugu. Itariki 8 ukwezi kwa Ntwarante ni umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Uyo munsi mukuru warahimbajwe neza hano mu Burundi ku civugo nyamukuru kivuga giti mu mitumba no mu bisagara twese ku kivi duhindura ubuzima bw'umukenyezi. Uyo munsi abakenyezi bari bashajije bambaye bose umwambaro ubaranga uca ibibatsi. Ibirori nyamukuru vyabereye mu ntara ya Makamba, ari naho Sebarundi yishikira imbona nkubone ari kumwe n'umutambukanyi wiwe kugira ngo bashigikire umukenyezi. Kaze nyiricubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'umutambukanyi wanyu. Harabaye defile y'agakura y'abakenyezi, ni mwirabire namwe. Iyo defile yarangijwe n'iyindi defile y'abakenyezi bari mu nzego zijejwe umutekano be no kwivuna abansi.
harabaye n'intambo zitandukanye. Buramatari w'intara ya Kayanza yarahaye ikaze abashitsi biteka uwuserukira ihuriro ry'abakenyezi Mufasoni Ndirahisha Janviere yaragaragaje umunezero bafise kuri uyo munsi mukuru wabitiriwe. Umwe wese ukwibaza ati mbega mu byo nkora buri munsi nigiki nkora kugira mpinde ubuzima bw'abakenyezi. Kubahora bitwararika guhindura ubuzima bw'abakenyezi nibakomere ku muheto. Abataco bari bwakore harageze ko nabo baterera umuganda. Ntawo bideha umukenyezi n'inkingi y'iterambere mu rugo no mu gihugu. Umukenyezi ararangura imirimo mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu cyacu. Nyene cyo bana mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko duhiriwe duhishije mukaba mwaduteye iteka uno munsi. Twagomba tubasabe muvyeyi wacu ibi bikurikira. Abakenyezi tworonswa n'imiburiburi ibice 30% twemererwa n'ibwirizwa nshingiro mu buzi bwose bwo mu gihugu. Byari biva mu matora, byari bisaba ubuhinga kuko abakenyezi barashoboye. Titworangira ijambo tudasubiriye kubakengurukira kandi ku migambi myiza mukorera igihugu cyacu, cyane cyane umukenyezi mutarabye ukwangana. Turashimiye kandi umutambukanyi wanyu ku manuro n'ibikorwa ahereza umwigeme n'umukenyezi ngo batere imbere kandi bagire indero runtu babe abizigirwa mu gihugu no mu ngo. Hari n'uwaje aserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe ivy'agateka kazi na mukenyezi. Nawe nyene yarakeje abakenyezi. Umushikiranganje Martino nivy'abandi ajejwe ivy'agateka kazi na muntu nawe nyene yarashikirije ijambo kuri uyo munsi. Ijambo nyamukuru ry'uwo munsi ryashikirijwe na Kizigenza wa Republika y'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ni mu mutege yompi. Kuzirikana rero ico umukenyezi ari ni ikintu gihambaye cyane. Na caca mukenyezi w'umurundi kazi. Tuzirikana neza yuko umurundi kazi afise imico imuranga n'umwana w'umwigeme afise imico imuranga y'amiranga basokuru kandi iyo mico irakingirwa n'amategeko mpuzamakungu n'amategeko y'igihugu. Ingingo nyinshi cyane leta imaze gufata kugira ngo umukenyezi atari ntambu amashuri menshi yarubatswe kugira ngo abana babigeme batagenda ku ishuri bagere ku mashuri ubu ni benshi. Ndanezerewe cyane ko no munsi uno mwaka duhimbaje umunsi mukuru umwigeme niyo saba yabaye wa mbere ku isi yose. Nkaca nezerwa cyane rwose yuko yarose uwo mudari dutanguye turi mu kwezi rw'iminsi mikuru y'umukenyezi w'umurikazi. Hama ikindi cyo gikomeye cyane nuko dukwiye kumenya guhinduka no kugira ngo inkingi y'urugo wumve ko ari iteka ridasanzwe Imana yaguhaye. Iryo teka naryo uza muri hadarariye utari hadarariye birasambuka. Abakenyezi nta kintu kimwe cyo guhinduka cyo kubuza kitajanye n'ibikorwa. Niko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibikorwa ukwizera kutajanye n'ibikorwa kwabuze gute kwabupfu. Abakenyezi b'abantu banyamwete muhindure kwa kuri mwaramukora mukorere mu migambi mu vyiyumviro bininiya mu migambi miremire bibara mukorera kandi muzuzanye muje hamwe mugire urunani. Umukenyezi wese afite ingabire yiwe iyo yizanye rero muzosanga rero byo guhinduka bishoboka. Muje mu mashirahamwe muzuzanye ingabire imwe yuzuze y'uwundi muzoca murambura muhinduka ibintu amazuye cyane rwose. Kabasozere rero ndabashimiye cyane ukuntu mwadutumiye kuno munsi mukuru mwiza mpuzamakungu w'abakenyezi. Abakenyezi bakoze neza barashimiwe baranaronswa n'impapuro z'iteka. Ibyakoranye
umukuru w'igihugu be n'umutambukanyi wiwe barakiriye ingabire bahawe n'abakenyezi ku kungene bitwararika izina mukenyezi mu iterambere ry'igihugu. Ibirori vyasozerewe n'intambo. Abakenyezi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu barahimbaje uyo munsi wabitiriwe mu buryo bwiza bwo gufasha abageze mu zabukuru mu kigo c'abihebeye Imana Mutagatifu Elizabeth kiri muri quartier Rohero. Imbere yuko baja kwivuna umusase mu kanyamuneza ntangere, bashigikiwe na bamwe mu bashingantahe basanzwe barangurana imirimo ya misi yose. Kituzanye rero ngaha aye mu rukundo, nta kindi kituzanye kubereka cyane cyane umutima w'urukundo tubafitiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu atutumye atubwira ati tubashikiriza urukundo abafitiye, urukundo rwishi nk'umuvyeyi koko. Aka rero ni ikimenyetso gusa. Ndakengurutse cyane, ndakengurukiye umukuru w'igihugu n'ukuri yatwibutse akongera akaba yaratwibutse ku iteka ry'abapfasoni, akadushigikira umupfasoni akava hasi agashika akava hasi akavuga icyo akeneye cyose. Bukeye bwaho umukuru w'igihugu yaritavye inama y'ubuserukizi bukuru ku mugambwe w'abagumyabanga CNDD-FDD akomokako, aho hari ku musozi wa Buye komine Mwumba intara ya Ngozi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yarashikirije itangazo risozera iyo nama, ni muryumvirize. Ikomite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yamaze gufata ingingo y'uko nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza ariwe mboneza yacu umugambwe CNDD-FDD, niwe mfura yacu.
mu mugambwe CNDD-FDD rero nta numwe ashobora kumwigereranya, niwe mfura yacu, niwe muvyeyi, niwe aduhanura. Nico gituma saba abagumyabanga bose yuko iyo ngingo boyubahiriza, kuko urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Noneho rero twebwe turafise imfura. Ni no kuri iryo teka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarayatewe dusozere ko iki kiganiro twongera tunamukeza. Imana ibandanye iziga mu Burundi naho kundwiza.